Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu bimaze guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Intambara noneho irimo gukomera cyane mu ishyamba ry'ikibira. Muri kano kanya turiko turavugana, amakuru amaze kungeraho aremeza ko inyeshyamba za Red Tabara zimaze guhanura indege y'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, inyeshyamba za Red Tabara zimaze kurasa kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Bimaze kubera hariya mu ishyamba ry'ikibira, wegera neza komine ya Mabayi muri Cibitoke. Amakuru yizewe amaze kungeraho aremeza ko igisirikare cy'u Burundi kimaze kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Urugamba rurimo guhindura isura mu buryo bukomeye. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 10 harimo kuba imirwano mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za Red Tabara zagabye ibitero bikomeye mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 10 ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura, nibwo inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gikomeye ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri komine ya Mabayi. Ni igitero gikomeye cyahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 60, abarenga 80 bakomeretse mu buryo bukomeye. Nyuma ya kiriya gitero cyabaye ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi, abasirikare b'u Burundi batangije ibitero bikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Harimo gukoreshwa ibitwaro birasa mu ntera ndende birimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira, aho birimo gukekwa ko izi nyeshyamba za Red Tabara zinyegeje. Nyuma yaho igisirikare cy'u Burundi cyahinduye umuvuno. Igisirikare cy'u Burundi cyazanye indege z'intambara zirimo za kajugujugu zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu kibira. Za kajugujugu zahereye ku isaha y'isa 3 zirimo kurasa mu ishyamba ry'ikibira. Ubu rero ibintu bimaze guhindura isura. Amakuru yizewe aremeza ko imwe muri za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi imaze kuraswa n'abarwanyi ba Red Tabara mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, amakuru yizewe amaze kungeraho avuye ku rubuga rw'imirwano mu ishyamba ry'ikibira aremeza neza ko indege y'igisirikare cy'u Burundi imaze kuraswa n'inyeshyamba za Red Tabara ziri mu ishyamba ry'ikibira. Ni akamaramaza rero ku gisirikare cy'u Burundi. Uko bakekaga zino nyeshyamba za Red Tabara ntabwo ariko barimo kuzibona. Biragaragara yuko izi nyeshyamba zifite ibikoresho kandi ko ziteguye urugamba mu buryo bukomeye. Kugeza ubu turiko turavugana, igisirikare cy'u Burundi ntacyo kirashima gutangaza kuri aya makuru y'ibitero bikomeye birimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Igisirikare cy'u Burundi cyagumye mu gacerere. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke yagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, ariko nta kintu yigeze atangaza. General de Brigade Gaspard Baratuza ntacyo yatangaje kuri aya makuru y'imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Izi nyeshyamba za Red Tabara rero zirimo gukubita zikomeretsa cyane abarundi. Izi nyeshyamba za Red Tabara biragaragara yuko zirimo kurasa mu cyico. Zamaze kwica abasirikare 60, zakomerekeje abandi barenga 80. Hagaragaye za rusehabaniha nyinshi cyane muri Mabayi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igitigiri cy'abapfuye gikomeza kuduga. Abakomeretse nabo ngo bamerewe nabi cyane. Ibingibi rero bisiguye ko igitigiri cy'abarimo gupfa gikomeza kuduga mu gihe byakekwaga ko barenga 60.
Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke aravuga yuko imirwano yahinduye isura. Ku nshuro ya mbere inyeshyamba za Red Tabara zihanuye kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Ibingibi birerekana ko izi nyeshyamba noneho imirwano ziyishyize ku rundi rwego, ngo birerekana ko izi nyeshyamba zifite ibikoresho bikomeye kandi ko zinjiye mu kibira zije kurwana mu buryo bwa nyabwo. Hashize iminsi mu Burundi harimo kwikangwa intambara ikomeye, ndetse abategetsi b'u Burundi bakavuga yuko inyeshyamba za Red Tabara zirimo kwitegura kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibitero rero byatangiye, ndetse amakuru aravuga yuko inyeshyamba za Red Tabara zigera ku bihumbi 4 arizo zaba zinyegeje mu ishyamba ry'ikibira. Bikanavugwa ko izi nyeshyamba zamaze kugera irya nino mu gihugu. Biravugwa ko izi nyeshyamba zamaze kugera muri Rumonge, zamaze kugera muri Muramvya ndetse na za Bubanza. Hano hose izi nyeshyamba za Red Tabara ngo zirahari, ngo zirimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD bavuga yuko ari ubutegetsi bw'igikenye. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Intambara ikomeye cyane yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Imirwano irimo kubica bigacika, kandi biragaragara yuko izi nyeshyamba za Red Tabara zifite ibikoresho bihagije. Umwe mu basirikare b'u Burundi yabwiye umumenyeshamakuru wacu ko ari ubwa mbere inyeshyamba zihanuye indege y'u Burundi muri iyi myaka igera kuri 5 ishize. Ibingibi rero ngo birerekana yuko igisirikare cy'u Burundi kigiye kwinjira mu rugamba rukomeye. Birakekwa ko izi nyeshyamba za Red Tabara ngo zabonye ibikoresho bikomeye cyane by'urugamba, kandi ngo zikaba zararonse imyimenyerezo ikomeye cyane mu mashyamba ya Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko indege y'igisirikare cy'u Burundi yarashwe, yaba yapfiriyemo abasirikare bageze kuri 2. Biravugwa ko abapilote 2 bari muri iriya ndege baba bitabye Imana. Iyi ndege yahiye irakongoka, ndetse umwotsi wagaragaye urimo kuva mu ishyamba ry'ikibira. Biravugwa ko izi nyeshyamba za Red Tabara ari ikimenyetso simusiga zirimo guha ubutegetsi bwa Gitega, ndetse zikaba zerekana ko ziteguye kurwana. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu byakomeye cyane, ngo barabibona neza ko Burundi burimo kwinjira mu ntambara ikomeye, ndetse igisirikare cy'u Burundi kirabibona ko izi nyeshyamba zikomeye. Izi nyeshyamba ngo zaje zije rwose kandi ziteguye kurwana, nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibira yubuye kuri rigenekerezo rya 10, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare benshi barwanira ku butaka bakomeje kugera muri kariya gace kugira ngo bakomeze bahangane n'inyeshyamba za Red Tabara. Barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende bohereza amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Gusa abihweza iby'igisirikare baravuga yuko iyi tekinike yo kurwana rwose itakigezweho. Abarwanyi ba Red Tabara bamaze kwinyegeza mu ishyamba ry'ikibira, ndetse ngo byagorana cyane ku gisirikare cy'u Burundi ko cyabaturumbura muri ririya shyamba bamaze kwinyegezamo. Iyi mirwano ikomeye cyane irimo kuba mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubutegetsi bwa Gitega bwohereje intumwa zikomeye cyane mu mujyi wa Goma ngo zijye kuganira n'abarwanyi ba M23 bagirane ibiganiro bishobora gutuma M23 irekura abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba. Ni ibiganiro kandi bishobora gutuma ubutegetsi bwa Gitega buvana abasirikare babwo mu gihugu cya Kongo. Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yamaze kugera mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aremeza yuko agiye kuganira n'inyeshyamba za M23 kukungene inyeshyamba za Generali Makenga zarekura abasirikare b'u Burundi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega nabwo bukemera kuvana abasirikare babwo muri Kongo. Ndasubiramwo,
General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yageze mu mujyi wa Goma ari kumwe na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza yuko bano bagabo bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bagiye kuganira na M23 ingene izi nyeshyamba zarekura abasirikare b'u Burundi zafatiye ku rugamba ndetse n'ingene bakorana ku mupaka ya Kongo n'u Burundi. Ibingibi kandi ngo bikubiyemo umushinga muremure cyane ubutegetsi bwa Gitega burimo kugaragariza abarwanyi ba General Makenga y'ukungene bashobora guturana badahungabanya umutekano wabo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cy'u Burundi na Kongo. Inyeshyamba za M23 kandi zamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Ibingibi bisiguye ko imipaka ya Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukabona ko ari ibintu bihangayikishije cyane umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyari cyarohereje abasirikare benshi muri Kongo ngo bajye kurwanya inyeshyamba za M23, ariko ntabwo byakunze. Benshi mu basirikare b'u Burundi baguye muri Kongo, abandi benshi bafatwa amatekwa. Muri bano basirikare bafashwe matekwa harimo abasirikare batatu bafite ipeta rya koloneli. Hari kandi umusirikare afite ipeta rya generali nawe winyegeje muri MONUSCO mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega bubona neza ko intambara bwamaze kuyitsindwa muri Kongo. General Evariste Ndayishimiye arabibona neza ko inyeshyamba za M23 zamaze kugera neza ku mipaka y'u Burundi. Inyeshyamba za General Makenga zamaze kugera ku marembo y'igihugu cy'u Burundi. Ngo nta yindi nzira rero ubutegetsi bwa Gitega busigaranye usibye kuganira na zino nyeshyamba maze bakemeranywa ku ngingo zikomeye cyane. Nyuma yaho M23 igeze mu marembo y'u Burundi kandi M23 ikaba yaracakiye abasirikare bakomeye b'u Burundi, ubutegetsi bwa Gitega bwagiye kuganira na zino nyeshyamba kugira ngo ibibazo byabo babikemure hakoreshejwe ibiganiro bya gisirikare. Amakuru yizewe aravuga yuko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ari kumwe na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu Burundi bamaze kugera kuri Hotel Serena mu mujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko bakiriwe na Bwana Colonel Nanga urongoye ihuriro AFC, ari kumwe kandi na Bertrand Bisimwa arongoye M23. Bano bagabo kandi bari kumwe na Colonel Nzenze atwara iperereza mu gisirikare cya M23. Ngo barimo kuganira ingene M23 yarekura abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Ngo barimo kuganira kandi ku mishinga ikomeye cyane y'ukungene igihugu cy'u Burundi kigomba guturana na zino nyeshyamba, kubera ko ngo bagomba guturana byanga bikunda. M23 iri ku ruhande rwa Kongo, hakurya hari abasirikare b'u Burundi ngo bagomba guturana kandi nta numwe ubangamiye undi. Uyu nguyu rero ngo ni umushinga igihugu cy'u Burundi kirimo kumurikira M23, ariko ngo hari ibintu by'ibanze bigomba kubanza gukorwa. M23 igomba kurekura abasirikare bose b'u Burundi yacakiye. M23 kandi ikemerera ubutegetsi bwa Gitega kwitazigera ifasha inyeshyamba za Red Tabara zimaze iminsi zivuga ko zizatera u Burundi ndetse zikaba zatangiye no kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi nuko M23 bagisaba yuko igomba kwemera ko itazigera ibangamira umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu bitatu nibyo ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba zino nyeshyamba. Inyeshyamba za M23 zo zirasaba ikintu kimwe cyonyine: u Burundi bukava burundu mu ntambara irimo kubera muri Kongo.
Uburundi bugomba kuva burundu mu ntambara irimo kubera muri Kongo ntibugire aho buhurira nayo. Ibingibi bikubiyemo kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo, guhagarika imikoranire yose n'igisirikare cya FARDC, guhagarika gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura indege za Kongo ndetse n'iz'abarundi zigikoresha zigaba ibitero kuri M23. Ibingibi ngo bigomba guhagarara. Ibingibi nibyo M23 isaba ubutegetsi bwa Gitega. Bano bagabo bakomeye rero barimo kubiganiraho mu mujyi wa Goma, nyuma y'ako ku munsi w'ejo intumwa z'u Burundi n'ubundi zari zageze mu mujyi wa Goma zigiye gutegura iki kiganiro gikomeye kirimo guhuza bino bihangange byo mu Burundi ndetse n'abarongoye M23 mu mujyi wa Goma. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega bwiteguye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. General Neva ngo yiteguye kubana na M23. Gusa hari n'ayandi makuru avuga yuko General Neva yaba arimo kuryarya M23 kugira ngo babanze barekure abasirikare biwe bafashe matekwa. Ibi byose rero ni birimo kuvugwa. Gusa amakuru arerekana ko ubutegetsi bwa Gitega buri mu biganiro na zino nyeshyamba kandi ko ibi biganiro ngo bishobora gutanga umusaruro. General Prime Niyongabo atwara igisirikare cy'u Burundi na General Ildefonse Habarurema ubungubu turiko turavugana bari mu mujyi wa Goma. Barimo kuganira na Bertrand Bisimwa, barimo kuganira na Bwana Colonel Nanga, ndetse barimo no kuganira na Colonel Nzenze urongoye ubutasi bwa M23. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko urugamba rurimo guhindura isura mu buseruko bwa Kongo. Abana b'u Burundi benshi baguye ku gataka ka Kongo, abasirikare benshi bitaye kuri Songoye. Ubungubu abasirikare b'u Burundi bamaze kugera mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika, aho barimo bahunga M23 muri Uvira. Ku munsi w'ejo abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye, ndetse intwaro zikomeye cyane abarundi bajyanye muri kariya gace zacakiwe n'abarwanyi ba General Makenga. Hashize iminsi abategetsi bo mu Burundi barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko batsinda urugamba muri Uvira, ariko bigonza urukuta. Imigambi yabo yose iguye mu mazi. Ubungubu rero ubutegetsi bwa Gitega busigaranye iturufu imwe yonyine, kwemera ibiganiro n'abarwanyi ba M23. Ndetse ubutegetsi bwa Gitega nibwo bwateye intambwe ya mbere. General Neva yohereje intumwa mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yizewe twamaze kuronka aremeza ko izi ntumwa zamaze kugerayo. Hategerejwe rero ibishobora kuva mu biganiro baza kugirana n'abayobozi ba M23. Nyuma y'aho M23 igeze muri Kivu y'Amajyepfo, ubwoba bw'intambara bwatangiye kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi bavuze yuko M23 igiye guteza umutekano muke ku gihugu cy'u Burundi. General Neva yivugiye yuko M23 izagaba ibitero mu Burundi, ndetse yavugaga yuko izafasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri iyi minsi abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura. Ku mipaka y'u Burundi na Kongo abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye, biragaragara yuko baryamiye amajanja. Abanyagihugu bafite ubwoba bw'intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi kandi inyeshyamba za Red Tabara zinjiye muri komine Musigati ni mu ntara ya Bubanza. Habaye imirwano ikomeye cyane muri iki cyumweru. Inyeshyamba za Red Tabara zahanganye n'abasirikare b'u Burundi hariya ku ishyamba ry'Ikibira muri komine Musigati. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwatangiye kuvuga yuko M23 ariyo irimo kohereza Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Ubutegetsi bwa Gitega burabibona neza ko M23 yamaze kugera neza mu marembo y'u Burundi. Nta kindi gisigaye usibye kumvikana nayo. Abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bamerewe nabi cyane. Biravugwa yuko abasirikare ba SADC bashobora gupfira mu mujyi wa Goma.
SADC irimo gutabaza ibihugu byayo kugira ngo rwose bagire vuba na bwangu babavane mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC baravuga yuko batarimo kuronka ibipfungurwa. Abasirikare ba SADC baravuga ko nta mazi bafite, amashanyarazi nayo ngo barayakubye. Abasirikare ba SADC ngo babayeho nabi cyane, ndetse indwara zibamereye nabi cyane mu mujyi wa Goma. Biravugwa yuko M23 nayo irimo kubakanda mu buryo bukomeye. Iyi nkuru y'abasirikare ba SADC barimo gutabaza baboroga bavuga ko bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma, turaza kuyigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara ya Cibitoke, muri komine ya Mabayi. Muri komine ya Mabayi ibintu byadogereye, harimo kuba imirwano. Igisirikare cy'u Burundi cyagabye ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za Red Tabara hariya mu ishyamba ry'ikibira, ni muri komine ya Mabayi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho muri kano kanya aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha indege z'intambara za kajugujugu z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi, nizo zirimo kurasa ku nyeshyamba za Red Tabara mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 10 indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ibitwaro birasa mu ntera ndende by'igisirikare cy'u Burundi birimo kumisha urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Ni nyuma y'aho mu rukerera rwo kuri irigenekerezo rya 10 inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gikomeye ku kirindiro cy'abasirikare b'u Burundi. Iki gitero kikaba cyahitanye abasirikare b'u Burundi bivugwa yuko barenga 60, abarenga 80 bakomeretse mu buryo bukomeye. Igisirikare cy'u Burundi rero cyatangije ibitero bigamije kwivuna umwanzi hariya mu ishyamba ry'ikibira. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko n'umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aherereye muri Cibitoke. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko hari zuguru mu mugambwe wa CNDD-FDD. Hari bombora muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Nyuma y'aho umugabo Reveriyano Ndikuriyo avuye kwivuza i Dubai, hari amakuru avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yatangiye kumena amabanga akomeye, ndetse akaba arimo gushinja General Evariste Ndayishimiye gushaka kumwivugana. Abagumyabanga ba CNDD-FDD bamaze gucikamo ibice bibiri. Biravugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo noneho ku mugaragaro yatangiye kurwanya General Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba yabwiye abagumyabanga ko General Neva yashakaga kumwica. Ibombora rero ririmo guca ibintu muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo avuga yuko General Evariste Ndayishimiye yashakaga kumwica nyuma yo kubona yuko abagumyabanga ba CNDD-FDD bari batangiye kuva kuri General Evariste Ndayishimiye bagatangira kuvuga yuko bazashyigikira Reveriyano Ndikuriyo mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibyiri bombora rikomeye muri CNDD-FDD ndetse n'umugambwe urimo gusambuka nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore, kugira ngo uzajye ubasha kuronka amakuru yacu. Ntujye kure, mu kanya gato cyane aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu. Aya makuru yacu reka tuyahere mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yizewe arimo kuva mu mujyi wa Goma aravuga yuko abasirikare ba SADC bamerewe nabi cyane. Abasirikare ba SADC bagotewe mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC biganjemo abo muri Afurika y'Epfo bari mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro, abandi begereye neza ikibuga cy'indege cya Goma.
Bano basirikare ba SADC bakomeje gutabaza ibihugu byabo kugira ngo bigire vuba na bwangu bibavane muri Kongo. Bano basirikare ba SADC mu nzandiko bakomeje kwandikira bene wabo muri Afurika y'Epfo ndetse n'ibyo barimo kubwira abasirikare bari muri Afurika y'Epfo, baravuga ko bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. Amakete amwe namwe yarungikiwe imiryango y'abasirikare muri Afurika y'Epfo aragaragaza yuko ngo bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. Abadepite muri Afurika y'Epfo batangiye gusoma aya makete y'abasirikare bari muri Kongo barimo kurungikira imiryango yabo muri Afurika y'Epfo. Muri aya makete harimo ibintu biteye ubwoba. Abasirikare baravuga yuko barya rimwe ku munsi, ibipfungurwa byabo byarashize, ibyari bigenewe kubatunga ngo byarashize. M23 rero ngo niyo ibagenera ibipfungurwa kandi ngo barya rimwe ku munsi, ngo barya agace k'agakombe k'impungure ndetse n'ibishyimbo kandi ngo ibingibi byose nta mboga ziba zirimo. Umwe mu basirikare ba SADC akavuga yuko ngo byagereranywa nk'aho ari imfungwa ziri muri gereza ya Guantanamo Bay. Bano basirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma baravuga yuko bataronka amazi meza. Bano basirikare ba SADC kandi bakavuga yuko amashanyarazi bayabona rimwe nko mu minsi 3. Ibingibi rero ngo ni ibintu bikomeye cyane barimo kunyuramo ngo bigaragaza yuko ari imfungwa z'intambara. Bano basirikare ba SADC rero bagatakambira ibihugu byabo ngo bigire vuba na bwangu bibavane muri uyu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 nazo rwose ngo zaba zirimo gukanda mu buryo bukomeye bano basirikare ba SADC. M23 yababwiye ko bagomba kuva mu mujyi wa Goma ariko banze kumva. Ibihugu byabo ntacyo birakora ngo bibavane muri uyu mujyi wa Goma kandi ni abasirikare batsinzwe. SADC ubungubu ni nk'imfungwa z'intambara ziri mu mujyi wa Goma. M23 yarabagose, nta kintu na kimwe bashobora gukora M23 idatanze uburenganzira. Kugira ngo basohoke mu kigo, M23 igomba kubaha uburenganzira kandi ikabacungerera umutekano, ikabaherekeza aho bagiye hose. Baba bagiye gushakisha ibiryo, M23 niyo ibaherekeza kandi igasaka ibikoresho byabo byose. Muri makeya SADC ni imfungwa z'intambara ziri mu mujyi wa Goma. Amakuru rero akavuga yuko abasirikare ba SADC benshi batangiye kurwara indwara za macinya, diyare ibamereye nabi. Hari amakuru atugeraho avuga yuko abasirikare barenga 60 baba bararwaye diyare kandi bararembye mu buryo bukomeye. Ibi byose rero bano basirikare bakavuga yuko ibihugu byabo bigomba kugira vuba na bwangu bikabavana muri uyu mujyi wa Goma. Muri iki cyumweru gishize abakuru b'ibihugu bya SADC bakoze inama yabaye kuri video conference. Ni inama Tshisekedi yitabiriye ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu bya SADC bavuze yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakavana abasirikare babo mu mujyi wa Goma. Gusa kugeza ubu ngubu igihugu cya Afurika y'Epfo kiracyafite umutwe ukomeye. Afurika y'Epfo ngo yanze yuko abasirikare bayo bongera kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse na Afurika y'Epfo ngo bakomeje gusaba inyeshyamba za M23 ko zafungura ikibuga cy'indege cya Goma maze kigakoreshwa mu gutwara abasirikare ba SADC. M23 nayo yabiteye utwatsi, yavuze yuko ikibuga cyangiritse ndetse ko hari ibisase bishobora guturikira ku kibuga cy'indege bitarangizwa. Ibingibi rero ngo ntabwo bishobora gutuma ikibuga cy'indege gikoreshwa. M23 ikavuga yuko umuntu wese ushaka kuva muri Goma agomba kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ngiyi rero niyo ngingo ikomeye cyane. SADC ngo ibona neza ko gukomeza kunyuza abasirikare bayo mu Rwanda ari ikimwaro ndetse n'igisebo gikomeye. Abamenyesha makuru barabafotora ndetse bagakwirakwiza aya mafoto abasirikare ba SADC bamanitse amaboko barimo kubasaka kuri Grande Barriere.
Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko nubwo Afurika y'Epfo ikomeje kwihagararaho nta yandi mahitamo bafite, ngo bagomba kwemera ko abasirikare babo bava mu mujyi wa Goma maze bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza berekeza iwabo muri Afurika y'Epfo, abandi bakajya muri Tanzania. Hari amakuru avuga yuko bano basirikare barimo gutakamba ngo bameze nabi cyane rwose, za macinya zibamereye nabi, ngo birirwa baboroga, ndetse biragaragara yuko ubuseruko bwa Kongo bwababereye inzozi mbi cyane. Hari abavuga yuko bafunzwe mu buryo bubi cyane, bakavuga yuko ibyo baboneye mu buseruko bwa Kongo ari akamaramaza. M23 nayo bivugwa yuko ngo yaba itarimo kubabanira neza, ngo irimo kubakanda mu buryo bukomeye, kandi amasoko yacu akavuga yuko M23 nayo ifite impungenge za bano basirikare, ngo ni ibintu rero bigomba gukemurwa vuba na bwangu bakava muri uyu mujyi wa Goma, kubera ko ari abasirikare batsinzwe, icyari cyarabazanye muri Kongo ntabwo babashije kukigeraho, ngo bagomba kuzinga utwabo rero bagasubira mu bihugu byabo. Igihugu cya Afurika y'Epfo gifite umujinya, biravugwa yuko na Tanzania nayo ifite umujinya w'abasirikare bayo bari mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba SADC nibamara kuva mu mujyi wa Goma, Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania ngo bashobora kuzafasha FARDC maze bakagaba ibitero bikomeye kuri M23 mu rwego rwo kwihimura ndetse no guhorera abasirikare babo bivugwa yuko bafashwe nabi cyane mu mujyi wa Goma. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko mu gihugu cy'u Burundi imirwano ikomeye cyane muri komine ya Mabayi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gikomeye cyane ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare barenga 60 b'u Burundi bitabye Imana. Izi nyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero zivuye mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe akavuga yuko abasirikare b'u Burundi batunguwe cyane nyuma yaho Red Tabara yishe abasirikare b'u Burundi. Ubungubu imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha indege z'intambara. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko indege za kajugujugu zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare barwanira ku butaka nabo barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende, ahubwo barimo kohereza urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Ni akamaramaza rero ibyabaye ku gisirikare cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abarundi batunguwe cyane na kino gitero, ndetse bikavugwa yuko inzego z'ubutasi z'igisirikare cy'u Burundi zaba zararangaye cyane kugeza ubwo Red Tabara igaba kino gitero. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko ibintu bikomeye cyane muri komine ya Mabayi muri Cibitoke hariya hafi y'ishyamba ry'ikibira. Indege z'intambara z'abarundi zikomeje kumisha urufaya rw'amabombe, ni nako kandi imodoka za gisirikare z'u Burundi zirimo kwiyongera cyane muri kariya gace. Hari abasirikare bakomeye b'u Burundi bagaragaye muri kariya gace mu gatondo k'irigenekerezo rya 10. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yagaragaye muri kariya gace. Amakuru akavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyavuze yuko byanga bikunda kigomba kwivuna umwanzi, ndetse ngo abarundi barakora ibishoboka byose izi nyeshyamba bazitsinde mu ishyamba ry'ikibira. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ni bombora rikomeye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ibihangange byo muri CNDD-FDD byatanguye gusubiranamo nyuma yaho Reveriyano Ndikuriyo avuye kwivuza i Dubai. Ubungubu yatangiye kuvuga ko General Evariste Ndayishimiye ari we yaragiye kumwica. Reveriyano Ndikuriyo yabwiye abantu ba hafi yiwe ko General Neva ari we yategetse yuko bamuha isumu ritaraza. Reveriyano Ndikuriyo yahishuye yuko yarozwe, ngo bamuhaye isumu ritaraza, gusa ngo yagize amahirwe bahita bamwirukankana kwa muganga maze ngo barasanasana iminsi iricuma.
Reveriyano Ndikuriyo akavuga yuko General Neva yamugambaniye kugira ngo bamuroge, nyuma y'aho yari atangiye kubona yuko abagumyabanga ba CNDD FDD bariko barava kuri General Neva ndetse bagashyigikira Reveriyano Ndikuriyo mu matora azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Muri uriya mwaka hazaba amatora y'umukuru w'igihugu. Byagiye bivugwa rero ko benshi mu bagumyabanga ba CNDD FDD babona yuko Reveriyano Ndikuriyo ariwe yazaserukira umugambwe wa CNDD FDD bakamutanga nk'umukandida wa CNDD FDD. Ibingibi rero ngo byatumye General Neva abona yuko ibintu birimo gukomera, maze ngo ashaka kwikiza Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi ngo byatumye amuha isumu itaraza ashaka kumwivugana. Uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo yagiye kwivuza i Dubai. Yagiye i Dubai avuye mu bitaro bya Aga Khan i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Uyu mugabo yari amererwe nabi cyane ndetse yahishuye yuko bamuhaye uburozi bukomeye cyane. Uburozi bwahawe umuhisi Petero Nkurunziza ngo ni nabwo bwari buhawe uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo. Byose kandi ngo bikorwa na General Evariste Ndayishimiye. Ubu rero hari injyane zikomeye hagati ya bino bihangange. Amakuru aravuga yuko Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwerura akerekana neza ko arimo guhangana mu buryo bukomeye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe General Neva. Amakuru yizewe arimo kuva mu mugambwe wa CNDD FDD aremeza neza ko harimo zuguru muri uyu mugambwe. Hamaze gucikamo ibice bibiri. Umugambwe wa CNDD FDD harimo igice gishyigikiye umukuru w'igihugu, harimo n'igice gishyigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi rero ngo bishobora gusambura neza umugambwe wa CNDD FDD. Mu gisirikare cy'u Burundi naho niko bimeze. Bivugwa ko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abashyigikiye Reveriyano Ndikuriyo ndetse hakabamo n'abashyigikiye General Evariste Ndayishimiye. Ibintu rero ngo bigiye gukomera cyane muri politike y'u Burundi. Mu mugambwe wa CNDD FDD injyane ni zose. Umuriro urimo kwaka ndetse biravugwa yuko ibi bibazo birimo indani muri uyu mugambwe bishobora rwose gusambura uyu mugambwe mu minsi mike cyane iri imbere. Inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Inyeshyamba za Red Tabara mu rukerera rwo kuri riganekerezo rya 10 zagabye igitero gikomeye cyane ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Amakuru yizewe aravuga ko iki gitero cyari gikomeye. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi barenga 60 baba baguye muri kino gitero cyagabwe n'inyeshyamba za Red Tabara ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri kariya gace ka komine ya Mabayi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku isaha y'isa 11 z'agatondo ku isaha ya Bujumbura aribwo inyeshyamba za Red Tabara zagabye ibitero bikomeye cyane muri komine ya Mabayi. Wumvikanye urwamo rw'amasase menshi cyane. Inyeshyamba za Red Tabara biravugwa yuko zateye amabombe menshi cyane ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi. Muri kino gitero kandi biravugwa ko Red Tabara yakoresheje intwaro zirasa mu ntera ndende ndetse abarwanyi bayo bakaba bigereye neza hafi y'ikirindiro cy'abasirikare b'u Burundi. Habaye gukozanya ko kwamaze iminota igera kuri 30 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare arimo kubyemeza. Biravugwa ko nyuma y'iyo minota 30 abagabye igitero arizo nyeshyamba za Red Tabara bahise basubira inyuma birukanka berekeza mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za Red Tabara rero ngo zagabye igitero ziturutse mu ishyamba ry'ikibira nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Muri kano gatondo muri komine ya Mabayi harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi. Harimo kugaragara abasirikare benshi cyane baje gutanga umusada. Harimo kugaragara za rusehabaniha zirimo gutwara abapfuye ndetse n'abakomerekeye ku rubuga rw'imirwano. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke aravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugera muri kariya gace ka Mabayi.
ibintu byayangaye ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri Mabayi. Amakuru aravuga yuko inkomere ari nyinshi cyane, za ambulance ziriko ziranyuranyuranamo zitwaye za casualty, ndetse ibiziga by'abasirikare b'u Burundi amakuru aravuga ko byamaze kugaragara birenga 60. Ni akamaramaza, ni agashavu ndetse n'imiborogo mu gisirikare cy'u Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara zongeye gukora mu nda igihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara zagabye igitero gitunguranye, ndetse amakuru akavuga yuko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi rwose nta makuru na makeya bari bafite. Hari amakuru avuga yuko abajejwe ubutasi mu gisirikare bashobora guhura n'ibyago bikomeye cyane, kuko General Evariste Ndayishimiye araza kubatonganya mu buryo bukomeye. Ngo ntabwo byumvikana ingene inyeshyamba zijya mu kibira kugeza ubwo zigaba ibitero ku gisirikare cy'u Burundi. Ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi abajejwe ubutasi mu gisirikare atacyo barabimenya ko. Birimo kuvugwa ko inzego z'ubutasi mu gisirikare zaba zifite intege nkeya cyane muri iyi minsi. Mu minsi ishize kandi ikindi gitero gikomeye kibasiye komine Musigati wo mu ntara ya Bubanza. Byavuzwe ko inyeshyamba za Red Tabara arizo zagabye kiriya gitero. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu, abanyagihugu bo muri Cibitoke ndetse na Bubanza bavuga ko bagiye babona abantu batazwi mu bice byabo. Abanyagihugu bakavuga ko biboneye neza abantu bafite intwaro zikomeye barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Ibingibi niko byagenze muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Inyeshyamba za Red Tabara zinjiye mu ishyamba ry'ikibira ku manywa y'ihangu, ndetse imbonerakure zagerageje kubahagarika, ariko imbonerakure zigera kuri 5 bahita bazirasa zitaba Imana. Abandi benshi barakomeretse. Abasirikare b'u Burundi bagerageje gutabara, ariko basanga Red Tabara yamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero akavuga ko Red Tabara yamaze kwinyegeza mu ishyamba ry'ikibira, kandi ko bizagorana guhangana na zino nyeshyamba zamaze kugera muri rino shyamba ry'inzitane ry'ikibira. Nyuma yaho Red Tabara igabye ibitero ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri kano gatondo k'igenekerezo rya 10, igisirikare cy'u Burundi kimaze gufata ingamba zikomeye. Amakuru yizewe amaze kongeraho muri kano kanya avuye ku ishyamba ry'ikibira aremeza ko za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi zirimo guhiga abarwanyi ba Red Tabara mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, igisirikare cy'u Burundi kimaze guhagurutsa kajugujugu z'indwanyi. Izi kajugujugu zirimo kugaragara mu ishyamba ry'ikibira, zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice bikekwa ko byinyegejemo zino nyeshyamba za Red Tabara. Umumenyeshamakuru wacu ukorera muri Cibitoke aravuga yuko amaze kubona kajugujugu zigera kuri 3 zirimo kuzenguruka ku ishyamba ry'ikibira. Ildefonse Habyarimana aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyarakaye. General Neva ngo yaba amaze gutegeka yuko kajugujugu z'intambara zihiga bukware bano barwanyi ba Red Tabara binyegeje mu ishyamba ry'ikibira. Ibintu rero bimaze guhindura isura. Amakuru angezeho muri kano kanya aravuga ko abarundi nabo batangije ibitero bikomeye. Igisirikare cy'u Burundi ngo kirimo guhiga zino nyeshyamba, kandi General Neva yavuze yuko bagomba kuzihumbahumba byanga bikunda. Abanyagihugu bo muri komine ya Mabayi babwiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana ko ibyabaye muri kariya gace bikomeye cyane. Bavuze yuko urwamo rw'amabombe ndetse n'amasase byumvikanye kuva mu gatondo ku isaha y'isa 11. Amakuru kandi akavuga ko mbere yaho abantu bataramenyekana n'ubundi nabwo bari bakozanijeho n'igisirikare. Hari urwamo rw'amasase rwumvikanye mu ijoro nk'uko nari nabibabwiye mu makuru yacu. Gusa ibintu byayangaye mu gatondo ku isaha y'isa 11 nibwo ibitero bikomeye bya Red Tabara byibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Umwe mu banyagihugu yagize ati: mu gatondo ka kare twari turimo kubyuka ngo tujye mu mirimo yacu ya minsi yose. Ngewe naringiye mu ishamba ryanjye guhinga, twumvise ibintu biriko biraturika. Mugenzi wanjye niwe wambwiye ko inyeshyamba zaba zirimo gutera u Burundi.
twumvise amasase menshi cyane twumva ko ari ibintu bidasanzwe. Twahise dusubira mu mazu yacu turafunga ndetse dutangira guhamagara imbonerakure tuvuga yuko ibintu byakomeye. Kugeza ubu ngubu rero turimo kubona yuko abasirikare bacu baje kudutabara, ariko abagizi ba nabi ngo bahungiye mu ishyamba ry'ikibira. Undi munyagihugu nawe yagize ati, mumenyesha amakuru, dufite ubwoba bwinshi, twagize ngo intambara ikomeye cyane imaze kwadukira Uburundi. Havuze ibintu by'ibisase byinshi cyane byakuye umutima abanyagihugu, abigeme, abapfasoni. Urabona yuko twese dufite ubwoba bwinshi, ndetse bamwe twari tugiye guhunga tuvuga yuko ibintu bikomeye. Nguko rero uko abanyagihugu babyiganiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana. Bose barahuriza ku kuba bumvishe urufaya rw'amabombe ku isaha y'isa 11 z'agatondo. Ibingibi ni nabyo byemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi, yemeza yuko izi nyeshyamba za Red Tabara zagabye ibitero zitunguranye cyane. Abasirikare barenga 60 b'u Burundi bitabye Imana. Amakuru akavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kurakara. Hagaragaye abasirikare bakomeye muri Mabayi, ndetse biragaragara ko hari imiduga myinshi y'igisirikare cy'u Burundi. Burundi bumaze gutangiza ibitero byo kwihorera kuri zino nyeshyamba, ndetse za kajugujugu z'indwanyi zirimo kugaragara muri Mabayi. Kajugujugu zirimo kurasa mu ishyamba ry'ikibira, ndetse biravugwa ko zirimo guhiga bukware zino nyeshyamba za Red Tabara zivuganye abasirikare b'u Burundi barenga 60. Abakomeretse amakuru arimo kongeraho aravuga yuko barenga 80. Mu yandi makuru arimo kuvugwa nuko mu buseruko bwa Kongo inyeshyamba za M23 zirimo gutera intambwe zisatira ibirombe bya Alpha Mines muri teritwari ya Walikale. Muri kano gatondo inyeshyamba za M23 zongeye kwigarurira ibindi bice byinshi werekeza muri teritwari ya Walikale. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abazalendo barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Inyeshyamba za M23 birimo kugaragara yuko ziri ku muvuduko zerekeza ku birombe bya Alpha Mines bigenzurwa na Canada. Ni ibirombe bikomeye cyane bicukurwamo casterite. Ibi birombe nibyo bya mbere binini cyane ku isi. Igihugu cya Canada rero nicyo kibigenzura, kandi ni ubucukuzi bw'abanyakanada. Birimo kwibonekeza rero ko M23 irimo kwerekeza kuri bino birombe bya casterite by'abanyakanada byitwa Alpha Mines. M23 irashaka gukora ku mbehe y'abazungu. Abahinyanyura utuntu n'utundi bakabona yuko biza kurakaza cyane abazungu, dore ko M23 irimo gukora ku mbehe yabo. Ayandi makuru arimo kuvugwa mu Burundi ndetse no mu buseruko bwa Kongo nuko mu ijoro ryakeye inyeshyamba za M23 zarashe ubwato bwa gisirikare bw'igisirikare cy'u Burundi. No bwato bwari buri mu kiyaga cya Tanganyika buvuye ku nkombe z'igihugu cy'u Burundi. Ubu bwato bwari bwerekeje muri Uvira, aho ngo bwari bugiye gufata abasirikare b'u Burundi babuze uko bava muri kariya gace ka Uvira. Ubu bwato rero bwaguye muri ambushi y'abarwanyi ba General Makenga, ndetse abasirikare 3 bari baburimo bapfuye. Ni inkuru ikomeye cyane rero ikomeje kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi.